nibwo rupfu novuga ngo Imana yandinze karurabisha amaso yanjuko bisakana cyambaho nizi en fait ni ibintu bestara mu mazu babicomeka bishusha amazi muri periode y'ubukanye kugira bisora amazi ashushe rero ico gihe je nari mvuye gukora muri toilette y'umu boss wanje nje kuhakoropa uko ndahakora neza en fait nsohotse nkuko ngeze ku muryango ninjije ukuboko kugira ntore la crête nari nsize indani ico gisakana kica kiraturika kiguturikira amande kiraturika nyene kiriyugurura en fait kiriyugurura kiraturika kiriyugurura naco kiba kirimo amazi yabize ashushe urumva nubu ndafise inkovu ngaha ku kuboko warirutse byagenze gute narirutse ndakoma induru inzu yose ikiragira circuit urumva inzu yose ikiragira circuit nsohoka mpamagara mabuja n'abana kubera bari bajyanye ku murango ndababwira basohoke jewe nkiri ngaha mu Burundi vraiment niko nacorera mtu nasohokana n'umuntu nkamugurira akini maze kugira hariya nkabona uko amahera bayaguha waraduka ku ngazi uri kuragira uranagura ibibambazi narigeze kumara amasaha 8 muri lift inakwami amasaha 8 itaka kufa lift yari yapfuye nikakwama sasa babiji waje kwamba umenani wakwamiye muri ndakwama nta telefone mfise ataki amasaha 8 etage igeretse 3 urumva nanje nakwamiye umwega ngo wari wacitse cyangwa habaye pani urumva we kugira bagukure bari baje kuyikora oyaha ahubwo urumva byarikuvye ntibamenya ko byikuvye nanje ndicara muri lift amasaha 8 jasho punzi ibintu byose byamereye umva vuga ati haje sisenyera mfire muri Saudi Arabia si byiza kujajinga umuntu cyane ikintu utakizi yes utaragenda mu bihugu by'abarabu uri ngaha umva commentaire nyinshi mara ukumva ngo abakobwa bari abaryamana n'imbwa urumva ngo abakobwa bahariya n'abamaraya abakobwa bahariya bashitse hariya barahemukira abagabo babo bakabata abakobwa bahariya en fait commentaire nyinshi zigiye zitandukanye ariko nyinshi cyane bibandaho nizo kuvuga ngo abakobwa bahariya bageze hariya baca baheba abagabo rero ucusanga utwo tuntu tudukomanteri bavuga atari ko bimeze tukiraho we kama sisi umaze kugera hariya hani nkuko warumvise ati imbwa birashika ukajyamana n'imbwa ntiwigeze wicara ahantu ubwo ati acha nitegemeye kwamba nione kwamba bataniletea umbwa hapa ahubwo rero kanda gutera inkuru bazohindure hajya ahantu ho kuvuga imbwa arashira ipusi bakunda ipusi kuruta imbwa yani kule panaishi paka ya Rabbi Yes wakuzi ba Star TV amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana amazina yanje ni Star Boy the Ship Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Loving Town bubeshi umukozi wo munzu Mr Fasha warafashijwe Mr Adonke King of Ladies Sharp Man Lion in the Jungle Dollar Boy all the way from Star TV all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose. I support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. I don't care for that. I need your support, only your support. Avadoganye la l'extérieur, vous devez gagner $7 intérieur. Tuganye vyacu and then à l'extérieur turaza tuganye mu nyuma. Rero ndabatuye umuntu turi ku mbwa bwa Star TV nubwo ari baratenga cyane baherukana nta ki presenter gocha ariko ngubu twahuye nyene yes umuntu turi kumwe numu actrice mwiza numwe mu banyempano igihugu gifise numwe mu actrice novuga ko twatunze mu myaka iheze reka mvuge mu myaka 3 bameze neza cyane
bitandukanye n'abantu bariko barakina no munsi. Abantu bariko barakina no munsi bariko barakina koko, ariko uyu novuga yuko hari numwe mu bantu novuga yuko atanguriye benshi batandukanye, ariko kandi numwe mu banyempano beza cyane bamwita Sisi. Ushatse kumumenya, hari bigano byinshi twagiye turakora ari kumwe n'amahasi, ndavuga butoyi na bukuru. Nibaza ko nta muntu atazi Sisi, kubera ko ni bamwe mu bantu novuga yuko bamfashije mu kuduza ino channel yanje ya Star TV. Nanamushimire cyane turi kumwe hano. Inyuma y'igihe kirekire tudakorana, reka ndamushimire kubera ko ni bamwe mu bantu twakoranye kera ati mu Mutama Gerard, tugakorana ibiganiro bitandukanye kugira Star TV igere kure cyane. Mugena ari mvuye muri Isaac TV kugira ibintu bishore kugenda neza, kugira nanye shore kwiyubaka ibintu bimeze neza cyane. N'umukobwa mwiza cyane, aka kanya tuvugana asigaye asa neza cyane, sinzi ibintu asigaye yisiga mw'abantu mwe. Mubona datandukanye nka kera, tandukaniro rirahari. Pata pesa tukuwe tabia, pata pesa tujue ngozi yako, au sio? Sisi, umeze neza? Alhamdulillah. Unasikamwe neza gakeka? Umeze neza. So, Sisi watagasera? Tabona madeni ramukiriza abantu. Sisi we. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bayisilamu ko sangiye kwemera. Shalom shalom ku bakristu bagenzi banje. Ndababwira ko ndabakunda nenda bakumbuye. Iyo umuntu ngo abaye mwiza ngo bakunze kumubwira ngo watabutse. Igitomati. Tawibaza. Hakiyo mitoma yari yakera. Azana umusoro araje akubwira ngo uri igitomati. So Star Boy meze gute rero? Jemeze neza makuru y'imisi Sisi. Meze neza alhamdulillah ndashima Imana. Twahirukana kera kera cyane Sisi. Tuwaza tutabonana je nawe. Aho ningira wari wagiye kurondera ubwo bwiza. Tutabonana turabonanye inkumbu zari nyinshi. Ndabizi hariho n'abafana banje bari bankumbuye bashaka kumva ijwi ryanje n'iryari Sisi oyo kubazinda. Igihe nkunze Sisi ndenda kunda umuntu duhora après excitant. Asanga nyene n'umuntu yarahindutse. Mitagato ni yote kopoa. Erega umuntu mushaka guhora heze igihe ugacuvuga ati sasa uyu muntu njaje ko inampiga vipi. Nani ndashonje. Reka. Kuna mtu nakutana naye vraiment unasema huyu mtu mbona alishachuja hivi? Ni vitu gani? Amekumbana na matatizo gani? Mimi ubuduhe ndashaka kuvuga ati Sisi hauna matatizo, hauna probleme kabisa. Giso unafanana? Nta kibazo ufise, uko sawa, uko poa. Merci. Kabisa nisizibisuye gura kandi umwe mu banyempano no bw'igihugu gifise ni muri umusineyaze canke numba uri umuntu ufise company kanaka ikina amafilm. Uno muntu wo mufata ukamushira muri timu yawe ntuzobuhombye. Ndakwibiye soke. Ibisigaye je ntumbaze. Uko biri kose rero Sisi inyuma y'igihe kirekire tutari kumwe, inyuma y'igihe kire atagaragara ku mitandao canke ku ma social media n'ibindi byinshi bitandukanye. Numva shaka kumenya kino kiringo ni kinini Sisi atagaragara. Iki gihe cyose wari umaze iminsi utagaragara. Kuri Sisi yibaza iki muri rusange ahantu dufate uno munsi turakora ikiganiro wibaza ati kino kiringo cyose maze iminsi ntagaragara hoho no banahomvye iki twumva ukuntu wiyumva mu gihe utari kuragaragara mu bikoko dusipoze ko ni ikiganiro kitarakora. Ikintu ca mbere na mbere no vuga mapa ni esheke nini cyane. Kuko ni bihe bitari binyoroheye, bitari bimeze neza. Ku kintu umuntu aba akunda n'akazi. Rero kuba nari maze iminsi ntariko ndakora byari bimbabaje bimbangamiye. Yes, ariko uyu munsi ndashima Imana ko ngarutse mu kazi meze neza. Ushagiye ukamwarabu my sister. Kubani. Mumabarire twahirukana kera Sisi nibaza ko namwe mu bantu twakoranye ibiganiro kenshi cyane. Rero iyo duhuye umenga nyene ni kivyara canke gisaza na kivyara. Niko babivuga. Ko nyene. Kabisa inyuma y'igihe kirekire utagaragara
tuvuga ko wahombye iki muri no mwanya muremure utagaragara imbere yuko tuza kwinjira neza na neza mu kiganiro. Yes, novuga ko nahombye ibintu byinshi. Byinshi kandi byinshi cyane. Byinshi sinshobora kubidetaya ariko icambere na mbere novuga ko nahombye ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ego byinshi kabisa kandi birahari kandi biboneka n'abafana banje kuba batari bambona ico cyonyine ni igihombo gikwiye. Ego kabisa. Nyuma y'ikiringo kitari gito wari muri team Mutama Gerard ariko kandi warakina na filme mu zindi team bivanye n'abantu bakurondeye mukavugana ziri gacamwo. Team Mutama Gerard yarasambuze ubu ntibagikora nta bikorwa bigihari kubera ndagukosora team Mutama Gerard ntiyasambuze oya nta bikorwa tukibona tuvuga ko yasa mu hari nka famille. Ego bivuga ati nta bikorwa bigihari ariko ntuvuge ngo team Mutama Gerard yarasambuze. Oya ihari ku munwa ubu je mvuga ko yasambutse kubera ko atabikorwa mbona ubundi mushobora kuba muganira nk'inshuti. Rero ico kibazo iyo kibaza we wari kubaza nucu confirma ngo team Mutama Gerard yarasambuze kubera ko je ndabibona. Oya Mutama Gerard en fait team Mutama Gerard ntiyasambutse. Ikintu ca mbere na mbere no mvuga hariho abantu abafana bacu baba babona kuri kamera misi yose hakaba hariho n'ubundi buzima tuba tubayemwo butandukanye na kamera. Rero je ikintu no mvuga ko team Mutama Gerard irahari nka famille ariko habayeho guhagarika ibikorwa vya Mutama Gerard tuje kwanza mu bindi. Niyo mpamvu mutari ubuzima bubandanye. Yego uno mwanya na Mutama Gerard hariya nabonye yarasafiriye ibere Dubai. Ari Dubai kabisa kurondera ifaranga. Je navyonze. Ahubwo je ahanyene ndabivugira adutemu. Kera ari ngaha yarabwira bari hanze bana wantaye mu kugira bigende neza. Nanje reka ndamubwira ati namwe umusa. Kubimbira je navyo narinzi. Acha we. Ari mu mahanga. Ukamubonye posting afashe indege. Irigara postinze ku rubuga rwanyu mwara mu posting. None ya posting indege ya Rwanda ya nimba ari mu Rwanda naho. Zahari ya se Dubai twazibona. Oya. Tuba duhare. Bareka kumura mu busutwa ku mugani wa Kayombe. Kabisa reka kumbure tuje ku buzima neza bwa Sisi. Ku buzima neza bwa Sisi uburyo bwagaragara bivanye n'ukuntu mwakoreshwa ibiganiro cyane muri kumwe n'amahasa ukunuku ndetse na video mwagaragaza zaragaragaza nyene ko ari ibintu bimeze neza cyane. Na video mwakina muri team Mutama Gerard zaragera kure. Ikibazo za kwibaza niki kiriya gihe umwari kumwe na Mutama Gerard na ba butoyi na ba bukuru impano nibo bayigunduye ko ufise impano kugira ushore kuza muri kano kazi cyane wowe muri wo warusanzwe bikora bye nava mutarahura nabo byaje kugenda gute kugira wongere muri bino neza na neza imbere yuko twinjira mu bindi. So ikintu kimwe no vuga impano umuntu arayivukana ahubwo impano y'umuntu igenda ikura. Je kintu no vuga avant je n'ubundi nari sanzwe nkora ibi bintu ariko biraho. Rero je kijya gihe maze kugira ivyago kijya gihe cy'ibintu by'iwanje na butoyi team Mutama Gerard niho baje kumenya ko je mfise impano baca watanguye kumenyana na butoyi kwanza. Je natanguye kwanza kumenyana na butoyi. Jama kaingia kweli sawa sawa. Maze kumenyana na butoyi rero kijya gihe cha ijya situation itari meze neza yiwanje na butoyi. Kijya gihe mfisinda. Niho rero timu ya Mutama Gerard yabaye nka umenga ishaka kumfasha bivanye na situation nari ndimo. Rero nuko ninjiye muri timu Mutama Gerard. Impano yanje rege ndikura. Bas. Muri ico gihe uyu mwanya umbona. Kabisa waratrendinze kabisa urajya hiti urakundwa uraronka abafana bagukunda ariko muri kano kanya shobora kuvuga ati babafana bagukunda ibikorwa byawe babafana bagukunda. Uri bangusha banavuye mu Giswahili uri bangusha kubera ko ico bari bakuzi ko
ico bari bakwizeye ko ntuvuga yuko muri uno mwanya atari ico uriko urabahereza. No rero jewe niyo mahoke niyo turaza kubigaruka niyo mbere yo gukora ikiganiro ndibaza sinigeze ndabagusha canke ngo ndabahemukire novuga ko hariho ibihe umuntu abamwo ukava muri ivyo bihe ukaja mu bindi bihe rero ndibaza ko urukundo ntiruhera umuntu yankunze jewe nkora ndibaza ko no muri iki gihe ntariko ndakora yabandanyije ankunda ahubwo ubu nihagiye rero kubona Sisi yakunze nyawe ego kabisa mbere ko neza na neza tuba dufise amakuru menshi cyane ariko kandi ayo makuru ari gihe sometimes tuba twifuza kuyamenya kiriya gihe butoyi muramenyanye nuko uragiye kwinjira muri timu Mutamazirare ariko kandi kiriya gihe nyene uza kwinjira mu rukundo na butoyi mu nyuma ariko wamenye kubatandukanye kwera ko bwa mbere byarakugora kubatandukanya aha no umviriza ndakubwira jewe sininjiye mu rukundo na butoyi ndi muri timu ya Mutamazirare no jewe ninjiye mu rukundo na butoyi ava ntaranamenya ko afise hasa okay je umfite abantu bakurikiranye histoire yiwanje nibaza ko banavyibuka benshi barashobora kuvyibuka so naje kumenya ko butoya afise hasa kijya gihe jewe mfise inda ukabura uvuga ngo ni yuko mu nyuma biragenda neza nuko kabisa Imana yarahezagiye yarabikoze kandi Imana ishimwe cyane uragiye mu rukundo na butoyi urukundo ruraba fresh ruramera neza cyane bana muraryoherwa wari urukundo rumeze fresh nka twebwe tutari dufise abasheri kiya gihe bakunze kuvuga ati mwari ko muraturisha imibu yani tulikuwa na mahasira pale ile wakati tunasema sasa mbona wako fresh lakini sisi bimeze nabi ni aje kabisa urukundo ruramera neza cyane ariko inyuma yaho utari kuragaragara mu biganiro twaje kumva ati mubasugwanye ndavuga ati bakoze mariage nibadutumira abanye bimeze gute mu nyuma murastopa nibiganiro nakazi karasubira inyuma uwo bitabutoye ntangura kumubona ariko aragendesha ikintu bita kwa stay umusaza ndabona atangwe guca amafaranga ndavuga ati kumbure yabonye aharonka byinshi gusumba handi byaje kugenda gute mwakoze ubuko ni mwadutumira kandi turabafana banyu duhumuce kubera ko iki kintu jewe numvise ko mwanakoze mariage mutantume mu invitation basi kumbure no igihe abantu bavuga ko twakoze mariage nikijya gihe twari turi muri shooting ya cinema yitwa injyane mu miryango je pense okay injyane mu miryango mwari mufise naka sound kameze ukubona rero hariho image imwe twashutinze irimwo ibintu vya mariage n'ibiki niho hantu abantu benshi baciye batangura kugira commentaire y'ibintu mariage iki orchestre na mariage twagize kugeza n'isaha na mariage dufitanye na butoyi aho mwarabanye muzi oya nimungeze mu bana ayishua nazana video nuko mumaze kujya mu rukundo ruraba urukundo ruryoshe ariko inyuma y'urukundo amato asumira wari umaze igihe utari hano amatwa gusumira kandi nakuravye mu isura cha usa neza ni wahora mu kazuba kabisa nukuri ndahajewe ndam aya utatubesha tubwiza ukuri kubera ko genda tobora ingoma ntuma mbesha okay nta mpamvu yo guca ku ruhande so je nari maze iminsi nari ngaha mu karere biragusa ariko naho ntari mari umutima wari uri ngaha nyine urumuri rutegezwa kuba uri hano yego umutima wari uri ngaha ariko niyo nagiye sinatevye nari maze igihe kinini je ndi ngaha ndamaze amezi 4-5 ndaha amato asumira ngo wari wakubitiye hariya muri bashiki bacu mu gihugu c'abarabu rego ubundi je ndakunda gusoma urusaku ku muntu tuba turi kumwe nyene na uko kutwa inabidi nijue kila kitu si unajua tena
amato sumira ngo wari wagiye hariya za Arabia Saudite nawe gucakisha ubuzima. Yego ubuzima ntawe butarondereko. Koko ikintu kimwe novuga rero nivyo byabindi nari nakubwiye kare. Urabona Starboy hariho ubuzima twebwe tuba tubayemwo ari imbere ya kamera. Sivyo? Hakaba hariho n'ubundi buzima tuba tubayemo mu miryango yacu. So jewe ikintu kimwe novuga ntushobora gukora aka kazi kacu ka sinema konyene uvuga ati kweli maisha nini bisaba ko hariho iyindi occupation ushobora gukora kugira ngo ubuzima bugende neza. Sasa nkuko wavyumvise niko bimeze. Nari nasimbiye mu bihugu by'Abarabu ko sinatevye impiko kontra myaka 2 au 4. Yego imyaka 2 nasika ivyo bazidishaga imyaka 2. Uya bararenza bivana n'umuntu we idashaka bararenza. Abajewe maze kontra biba ngombwa ko ngaruka muhira. Ukitaka unajiongeza au unarudi? Ndamaziye kinironda ndamaza amezi 5 agomba kwira. Kabisa niyo mpamvu abantu batari bari ko barakubona no muri film. Naho narindi ngira ko nsaba na excuse ku bafana banje. Hari abantu benshi bandondera bakambaza sisi uri he ko tutakubona abambwira ndahari. Abandi bakambwira sisi twe tuguma twumva uri muri Tanzania. Abandi ngo tukubona mu Uganda ariko ukuri guhari nuko narindi mu bihugu by'Abarabu ariko nagarutse ndi muhira. Kabisa urasimbe mu bihugu by'Abarabu kurondera ubugari. Cyane ibuka igihe mwaramukina mwari mufise abafana benshi bari muri biriya bihugu. Mwari mufise abantu babashigikira bari muri biriya bihugu. Koko buriya bufana bakora kera ugikina umaze kugerayo koko warabonye impamvu yatuma babafana cyane cyane bakurikirana ibikorwa byanyu cyane gusumba? Yego. Wasanze ari yahe? Kintu ca mbere kimwe novuga Starboy. Ikaba ivuge mu Kiswahili. Maisha ya kuishi mbali na nyumbani ni magumu sana. Kivipi? Tunatafutisha kama mpambanaji. Ikintu kimwe novuga erega nanje ndi hariya nanje narakurikirana ibintu byinshi. Narabikurikirana cyane. Icyambere na mbere kwanza itari muhira. Uba wifuza kumenya ibintu byo muhira. Of course. Ku munsi wifuza kubimenya. Ikindi kigize kabiri naje gusanga abantu bari mu inyuma yo muhira. Baragira urukundo cyane. Urukundo cyane ukuntu. Tena wanakoga sio wanafiki. Mkundo kivipi? Urumva zijya nkumbu kumenya muhira situation imeze gute. Ndabakumbuye urasalimiana nini. Urumva stress iki ucuyimarira kuraba bijya bintu byo muhira. Kumbe ibi vitu dukora ibiganiro amafilme wabinatwaga ama stress. Ego vraiment nukuri. Jewe nkigera hariya niho naje kubona ko kumbe akazi nkora nakazi gakomeye. Hariho abantu nduhurira imitima, hari abantu mfasha. Niho nanje naje kumenya agaciro kanje jewe maze gushika hariya. Urumva nukuri Starboy akazi dukora turafasha abantu benshi. Ndio maana naona unasema hivi narudi kabisa. Ewana ndagarutse abafana banje. Waikaye mkao akula. Wateka mkeka fasi fulani. Bana moto unataka uanze kuwaka kabisa. So umaze kugera mu gihugu cy'Abarabu. Numva kumenya how urugendo rwari rumeze uvuye ngaho urafashe rutema ikirere. Uragiye ahantu kwera ko kenshi mpora mbona muva ngaha mwamenye icyarabo. Kamushana cugurutsa ugiya ibintu byinshi. Numva kumenya urugendo rwa kuntu rwari rumeze umaze kugera hariya byagucangiye hehe tumenye urazi ugishika hano ijyambere utegerezwa gucangana ikiwe. Banange Utemikire rero ndazi waravuze ati ntacyo ndayuriye ni bo. Yego reka rero ndagutera inkuru Starboy. Kintu ca mbere indoto je ya mbere nari mfise narifuza kurira indege. Aho murayuriye uwo je ndibuka nkiri n'umwana
nahora ndamubwira papa niyo ni papa nazomwari ku kibuga cy'indege basi nicare mu ndege yapfuye bamfotore upate picha ariko Imana ni hatari kasema we one day ndakupandisha ndege basi alhamdulillah indurira indege nisanga kwa mwarabu umaze kugera hari ururutse yes ndururutse ahantu hashasha umenyereye mu Burundi nibiba byoroshe noneho je cangira Imana mbitusha dushika muri periode y'izuba ndugu yangu nyoruruka naravuze nti kumwe bara bavuga ngo mu kuzimu go haba hari umuriro inone aha ni mu kuzimu bimeze hari izuba ryinshi bimeze gute izuba ryarankubita mu maso nagisi niko mwupe nkababuka avuga Mana yanje mina kufa akini ugenda umenyera mukewe uratanguye akazi byari byoroshe mu nama iboro bitangwa amakororex kamana amakororex nukuri kw'Imana mu ntango nibiba byoroshe biba bigoye kandi cyane hano ururimi ntuburarumenyera cyane ariko hamwe n'Imana Imana igenda igushoboza Imana igenda igushoboza gusa nibiba byoroshe en fait mu mezi 3 ya mbere uburi mu rugamba rumwe ruteye ubwoba aho washikiye hari sawa ko dukunze kumva makuru ati hari gihe uhura n'Imana ikagutwara ahantu hameze neza ugahora n'ababosi bameze neza ugasanga akazi si kenshi cyane kirenga ugasanga bagufata neza kuri sisi byari bimeze gute aho yashikiye byari bigoye byari bigoye cyane ubwo n'urundi rugendo rurerure ko ni histoire ndende nifuza ko tuzoyisubiramo ikindi gihe kuko ni histoire ya mbere ko je naragiye ndashikira ku mubosi wa mbere biranka bica biba ngombwa ko mpindurirwa inzu kandi ni kai dakunda kuba ku bantu bose Imana irabikora Imana irabikora ico ca mbere kwanza ni cyo gushimira Imana ariko aho handi ya kabiri nagiye niho narinze mpereza kontra kugeza n'isaha baguma bambwira ati yalla si fatale naho gacivuga ati Imana yarabikoze kabisa kabisa ariko ikintu no nkundire ngene ndakikubaje nubwo ubuza ati tuzobivuga nyene mu buryo buramvuye kumbure tuzokora ikindi kiganiro vuba kwera ko wori umunyamuryango dutegera kuko wadugije Star TV nagwe tuzogushigikira mu bikorwa byawe hari kibazo ngomba kubaza kimeze guca nibaza ko kenshi warumva aho bavuga abigeme bari muri Arabia kwera ko nagenda afise sister yo muri kano kanya ari muri Arabia Saudite sister wanje w'amaraso urumva ukiringa warumva ati kumbure abasiste bari muri Arabia bitwara guca hari ibibazo bagenda barahora navyo ugasanga kumbure nibo banabiteye umaze kuva hano hari byinshi wari ubazi umaze kugera hariya nivyo wasanze ukuntu muteye umaze gushikariya ndazi waramete tukavuga ati kumbe bya bintu naho mvuga mu Burundi cyangwa naho numva bavuga kongeza ino sanze atariko bimeze hari umuco woduha muri bimwe uba warabonye kumbure bitandukanye nuko wabisanze nuko wari ubiziga wewe urabona niyo mpamvu bahora bavuga ati si byiza kujajinga umuntu cyane ikintu utakizi yes utaragenda mu bihugu by'abarabu uri ngaha umva commentaire nyinshi mara ukumva ngo abakobwa bari abaryamana n'imbwa urumva ngo abakobwa bahariya n'abamaraya abakobwa bahariya bashitse hariya barahemukira abagabo babo bakabata abakobwa bahariya en fait commentaire nyinshi zigiye zitandukanye ariko nyinshi cyane bibandaho nizo kuvuga ngo abakobwa bahariya bageze hariya baca baheba abagabo rero ucusanga utwo tuntu tudukomanteri bavuga atari ko bimeze tukiraho we kama sisi umaze kugera hariya hani nkungu warumvise ati imbwa birashika ukaryamana n'imbwa ntiwigeze wicara ahantu ubwo ati acha nitegemeye kwamba nione kwamba batanireti ya umbwa hapa ahubwo rero kandi agutera inkuru bazohindure hajya ahantu ho kuvuga imbwa arashira ipusi bakunda ipusi kuruta imbwa yani kule panaishi paka ya Rabbi apana ibi byacu twumvise imbeba kuma bacu nizira Yesu abarozi arakabeba hariya hakubereye ipusi
rwego ngira ngo n'ipusi zaho ni nyinshi kurusha abantu baho. Ego ipusi ni nyinshi ahubwo rero je nari mbwa nigeze mbona. Wabona ubu yabo. Numbaze rero izo mbwa ahantu bazivugira ahantu baba bazibo. Ubwo waricaye wande uramedita ati sasa watanire cyo kweri umbwa kwenga mama imisisi. Ewe mumezi nyene nico nakubwiye muri amezi 3 ya mbere my friend. Ubufise ubwoba roho hashiki wumva umengo sinzi. Bya bintu bavuga byo gutera inkuru ikintu cyambaye. Musi maze nka 3 jours nshitse. Abana bo mu bosi wanje baraza kumuvizita baje kuraba umukozi mushasha bazanye rugu yangu. Iyo mukobwa carambwira ngo yalla ngo sifa ngo roho jibi vinjari ndahagarara vinjari canke n'ibindari utaramenye ururimi vinjari ntani nini rugu yangu candagenda ndazana ibirungo ndamuzanira neje yanumye vinjari numva n'ibinzari ndamuzanira ibinzari vinjari ni nini sasa utuntu turi hano banyweramo igahawa tujya mengana utuntu dutashi ukasema hii njo nani challenge ya kwanza hii kwanza imepita wereka nukuri kw'Imana mana jewe nukuri ni mundeke jewe meze nk'umusoda kwanza je ni mundeke afu akaona uruzanye ibirungo akabona na leta biyungu ariko explique iri unani ugira ubimenye baca baratwenga rero mabuja acarambira yala ingo caragenda aranyereka aranyereka rero ibiba byituku ndugu yangu n'urugamba muni yacesha kabisa urashitse hariya hanye ndumva ko ku boss wa mbere bitagenze neza kumberezo bwa mu buryo bwiyaguye yego icyo mwapfuye n'igiki kugira mu boss wa mbere ntibigende neza hanye ndashobora kwareka aja kuronderera handi oya ikibazo cy'umubosi wanje wa mbere ikibazo ni cyari jewe ikibazo cyariwe niyo mbona kubwiye ni yari histoire ndende urumva ni histoire yo gusiramo tuzoyigarukeko ikiganiro gikurikira reka twemera abakunzi ba Star TV ko tuzovuga ubuzima tuzatuvuga ati mbo dukeneye tubwire nyene mu buryo bwiyaguye ubuzima bwo muri Saudi bwari bumeze gute kuri sisi kabisa uravuye hano uragiye hari urashitse urumva ko igihe kiringo cy'imyaka 2 ni imyaka myinshi cyane imyaka 2 utabarizwa hano bawakomboye abantu bawakomboye ibintu byinshi bawakomboye umuryango umaze kugera hari anye nibaza ko ukiri hano hari byo wakorerwa nabigeme bari hari ya sometime bakagucorera hari gihe wazamva ngo bakobwa ngo muri Saudi barahonga sisageze hari yarahonga bimeze gute ulikuna honga unani nikaronda gutera inkuru mimi nataka nijue ukweli kupitia kwako wangine labda kuna sawa na nidanganya jewe nukuri cyambere na mbere kwanza je novuga hari ukuntu twebwe abantu tukiri ngaha muri Afrika ufise nk'umuntu ari hanze mu diaspora umusabye nk'amahera hari ukuntu ucu aguhaye kugira nzoguha amahera lendigeze kumutahura bikakugora ico kwanza ni kibazo ugasanga uri kurishuza nizi urumva ikindi kintu kigize kabiri Star Boy nukuri je sindakubesha nisi kuwa na chora kuko kwanza jewe reka ndagutera inkuru jewe nkiri ngaha mu Burundi vraiment ni kuwa na chorera mtu nasokana n'umuntu nkamugurira akini maze kugira hariya nkabona ukora maisha amahera bayaguha waraduka ku ngazi uri kuragira uranagura ibibambazi narigeze kumara amasaha 8 muri lift inakwami amasaha 8 itaga kufa lift yari yapfuye nikakwama sasa bari bijuaje kwamba umenani wakwamie ndakwama nta telefone tise ataki amasaha 8 etage igeretse gatatu urumva nanje nakwamye umega ngo wari wacitse canke habaye pani urumva we kugira bagukure bari baje kuyikora oyaha ahubwo urumva byari ikuvye ntibamenya ko byikuvye nanje ndicara muri lift amasaha 8 jasho punzi ibintu byose byamereye umva vuga ati haje sisenyera mfire muri Saudi karabaye karabaye burya sinzi ukuntu amatara yaciye aza amatara rero aje muri lift urabona habari akantu kameze nk'agakengeri
niko rero naciye mcondako kugira niba hariho nk'uri munsi yumve ko hari ikibazo muri lift niho rero baciye bumva akantu kaguma gasona akana gato gasona gaca karagenda guhamagara rero mama wako baca baraza baca basangana kwa niyo muri lift rero urumva ko ikintu nico cyo gushaka wavuga ati hajengera fire muri Saudi akarabaye mukuri mana je numva mfise mashimwe menshi so ikintu novuga jewe mukuri nta muntu nigeze ncorera kandi unapimye no kuncoresha naca ndakubloka naca ndaguheba n'umuntu yapima kunshira muri groupe za anniversaire tutabivuganye naca ndayivamwo wanawachanga sana mwe nukuri tutabivuganye nukuri amaheri wabona amahera ni kure murakoze cyane kabisa uwe ni sisi arageze hariya hanyi ariko Imana yarabikoze kutashoye kwitaba Imana ubuzima bukabandanya kumbure nibaza ko n'umubosi wawe ico gihe yagutahuye ati nubwo wari wabuze wari wagize ikibazo kanaka nshaka kumenya ikintu cya mbere wiyumviriye umaze kubona ko uhuye n'ikibazo ushobora gupfa umwanya ikintu wiyumviriye kubera ko umuntu yagira apfe aravuga ati cyangwa yabona ko agira ahure n'ikibazo ari ibintu byinshi yumvira muyo mwanya jewe nta kibazo niyumviriye ahubwo hariho iyindi ka yigeze kumbako niyo yatumye niyumvira en fait hariho ibintu bacomeka mu mazi byo gushusha amazi kuntu rero ivyo bintu ivyo bisakana ico kintu jewe novuga ko nibwo rupfu novuga ngo Imana yandinze karurabisha amaso yanje uko bisakana cyamvaho nizi en fait ni ibintu bestara mu mazu babicomeka bishusha amazi muri periode y'ubukanye kugira bisora amazi ashushe rero ico gihe je nari mvuye gukora muri toilette y'umubosi wanje je kuhakoropa uko ndahakora neza en fait nsohotse nkuko ngeze ku muryango ninjije ukuboko kugira ntore la crête nari nsize indani ico gisakana cya kiraturika kiguturikira amande kiraturika nyene kiriyugurura en fait kiriyugurura kiriyugurura naco kiba kirimo amazi yabize ashushe urumva nubu ndafise inkovu ngaha ku kuboko warirutse byagenze gute narirutse ndakoma induru inzu yose ikiragira circuit urumva inzu yose ikiragira circuit nsohoka mpamagara mabuja n'abana kubera bari bajyanye ku murango ndababwira basohoke inzira hiye urumva baca babyuka biruka basohoka nanje manuka nsohoka kuko inzu yaratse umuriro urumva muri aho ni kuri wa mbosi wa mbere umbosi wanje agira kabiri aho narindi yagira kabiri baca barasohoka turasohoka hanze urumva rero urumva ko en fait ico nico kintu novuga ngo souvenir inoubliable numva mfise yatumye niyumvira ikindi kintu direct muri ako kanya naciye niyumvira je ndinde nico kintu cyo nyine niyumviriye kugira ndokoke nico kintu niyumviriye jewe ndinde nico kintu cyo nyine niyumviriye pole sana mu Imana yarakinze kabisa yego amanda ndashima Imana nyene urumva nukuri kumbe kule kuna matatizo kule kuna matatizo baje wanamuona unakuja kukula ila mtu iko kule unamdanganya aseme unampenda unampenda ukajya mahera yiwe kiburahisi nukuri ndababwiza ukuri mimi nilikuwa baili tena nitoka kule niko baili kugeza ni saa mimi niko baili nawe sishobora kuguchorera na mimi utanichorea leo au usinichoree mimi napenda nitumike mimi nipate hela yangu mikononi sasa sasa ndumva ko wahuye n'ibibazo ariko mu buzima nyene ariko kenshi hari umuntu yambwiye ati mimi nakumbuka wakati nilianza kusafiri naenda na Natasha nkafata indege tukagenda nagarutse n'undi muntu nimba uri kuradukurikirana utarasafira ushaka kugenda n'imodoka uje mu kindi gihugu warugurutse mu mutwe ariko hari akantu kakibuze yego yukisha toka mu inchi ukava mu Burundi kaja mu kindi gihugu cyangwa uvuge mu Rwanda cyangwa Tanzania muri Kenya nuzoca umenya ati mbega ndi mu kindi gihugu ntuzovuga ngo ndi kumwe ngo namwe ni wacu ngiye kumuraba yani wowe unafatana na maisha yako kila mtu na vyake
nico gituma twebwe ngaha mu Burundi usanga hari ibintu by'uburozi, usanga hari ibintu by'ubupfumu kubera ko n'umuntu muzinanyi n'abantu mwakuranye mugabo ugiye mu kindi gihugu uzoroga umuntu mushaka kwita ntumuzi ntuzi famille yiwe muhuriraho. Nico gituma rero twebwe usanga muri bino bihugu usanga birimwo na cyane ko bikunda kuba mu bihugu usanga atari ibihugu bya business, usanga bivamwe abandi bantu bo mu yindi micungararo. So uragiye mu gihugu cy'Abarabu bavuga ati bigeme bagiye mu bihugu by'Abarabu kubaca baheba abasheri babo. Nawe wagarutse wahebanye na sheri wawe bimeze gute? Akunda kuvuga ati mugiye hariya muca mwaguka yani akirizisha ahubwo jewe zabaye nini ikintu kimwe je novuga abantu bahora bafata abantu bari mu bihugu by'Abarabu baba mama abakobwa canke n'abahungu bagiye kupambana hariya hantu bakabafata umengo n'abantu baciriritse, anaguhaye n'amahera akakubwira ati nkorera iki kintu ntugikore, bamenye ko baba ariko barabahemukira cyane. Ikindi kintu novuga bajya abantu n'abantu baba bakwiye kubahwa ku rundi rwego kuko ubuzima bwabo buba buraha n'urupfu ruraha nyene bameze uko. N'abantu novuga ko barapambana cyane, bakwiye kububaha kandi bakabubahira n'ivyabo. Hanyuma kuri ico kibazo je barumbagije ko bisa amakuru ko butoye mutagikundana n'umumenga ntushaka kubivuga reka ndabikuvugita bisa amakuru ngo ntimugikundana amakuru ndayafise. None we ayo makuru ufise ko nanje ndi muri babandi bagiye baca baheba abantu babo. Nico gituma dushaka canke je twahebanye naramaze gushika ngaha. Nico gituma rero dushaka kubimenya. Mwahebanye washitse ha canke mwahebanye wageze hariya? Oya jewe uwahoze ari umukunzi wanje twahebanye butoyi usweni ndi hariya gusa kintu novuga nuko ntazibana zitakumana amahembe. Ego hama jewe butemwe mwaca kweli oya so ngo ni mwaca ari ibiharuro tutariko turahurizako byatumye nyene byose byabayeho namaze gushika ngaha. Lakini hapo naweza sema kwamba kubera ko avuye hariya uko naturare twakoze sad boy nukuri ntaturare mfise abantu barabizi ushobora kugenda hariya ngo mare deza ucugira amafaranga menshi ufise amahera oya je amahera mfise vraiment ira tomita gato ni yote uko sawa Imana ishimwe. Haleluya kabisa ndumva yuko bwaru gusa ikintu nobwira abakunzi banje n'amafana banje jewe uyu mwanya ndi single. Hauna mtu yoyote? Je sindi mu rukundo. Agasuko. Sindi mu rukundo. Mimi tagato. Ndi single. Nta rukundo ndimo. Aho umukobwa mwiza nkawe. Nta nugo nimirije kujamo. Aho umukobwa mwiza nkawe yovuga ko ari single gute? Je ndi single nta reka nicare neza. Cyane byandi bavuga ati umukobwa amaze kuronka yo kugura agasabune n'utuvuta. Reka nicare neza. Bafana banje. Jewe sisi namenye uhera uyu munsi ndi single, sindi mu rukundo n'umuntu umwe ari we wese. Unatulia kivyako? Nta nubwo nimirije kujamo, nta nubwo nkeneye. Ndi single. Manake nawe sad boy nusubire kumbaza ivyo wahoze ari umukunzi wanje. Ubikeneye uzomurondere ubimubaze. Nenda murizaga wese subiri kabisa tukwe na sisi twavuze yuko tuzobivuga mu buryo bwiyaguye. Reka tubahe indwi imwe tuzoko ico kiganiro ciyaguye tuvuge life ya hariya neza na neza tuyinjiremo neza. Kako je ndakunda umuntu avuga ivyo yabonye, ndakunda umuntu avuga ivyo yabayemo, atari baje baze bavuga Saudi bako hivi wakati mubavugira ibitari ivyo. Nanje mfise sister wanje ivyo bavuga ntavyo ndamwumva ko arambwira kwera ko sister wanje niyo misha niyo misha uko biri kose. So ure musi uragarutse mu gihugu cy'u Burundi umaze amezi 4 uhari. Koko sisi tugiye kumubona kandi agaragara muri filme canke muri comedy kanaka bimeze gute? How is your plan? Urukura bitegura gute? So ikintu cyambere kwanza ahubwo novuga nimba hariho nk'abantu zibaza jewe ibikorwa je nakoze birivugira. Nimba hariho umuntu yoba yarigeze gukunda canke kumumenya
aba ankeneye ko uyu munsi ari ikintu nomufasha ndahari. Hama ikindi kintu jewe nagarutse mu kazi nje gukora. Vuba abantu ndapresenta chaîne bashobora gukurikirana ko ibikorwa byanje. Ariko bitabuze ko hariho n'uwundi muntu yoba ashaka kuma akazi yondondera akora kuko ndabishoboye kandi ndabikunda. Ego hama nimero yanje abadifise baradifise, WhatsApp ndiko, ibintu byose bimeze neza. Hari ikintu ushobora gutanga kumbure cihuta ku buryo umuntu ashoboye kukurondera ashobora kugutora? Ushobora kuntora? Muri ibyo byose hari amanimero, hari imbuga, hari ibiki? Naka kanya jewe bashobora kunkurikirana ku Facebook, Instagram yiwanje. Mazina? Instagram nkoresha ni Ndikumana Sifa. Hanyuma Facebook nkoresha izina rya papa wanje Ndikumasabo Sifa. Hanyuma channel yiwanje. Ukunda papa wawe cyane? Aho umutima utera. Aho umutima utera. Ni hajya. Hama nibaza ko bashobora kugutora byoroshe ngaho. Ahantu bashobora kuntora rero byoroshe, nimero yanje ya telefone itange so ni 69 80 55 49. Unajiamini hapo 69 80 55 49. Unajua kwa nini nasema unajiamini? Unajua abakobwa benshi baratinya gutanga nimero, wala watanisumbua, nitapata usumbufu, hata nini. Au ile njo kutojiamini kama mwanamke. Kudatanga jewe rero iyi nimero yanje ni nimero y'akazi. Ni dili. Ukiona mtu anakuja kinyume na dili, nico kunda. Iyo nimero yanje ndayitanze kubw'akazi. Umuntu akeneye kugushira muri filme, aza kurondera Sisi. Umuntu ashobora kumbwira ati Sisi ndashaka ndagushire mu publicité runaka, ndashaka ube bavuga video vixen. Niko baba woba video vixen mundirimbo nubikora unakatika viuno. Yego niko na agence ya video vixen. Ahubwo rero jewe ukwiye kumara amahera ndakiyenye nkene y'amahera. Gusa mpamagara abantu bari muri Saudi na cyane benshi bashaka gutanguza imbuga zabo, kubera ko hari abantu benshi bari muri Saudi cyanye za Oman hena hehe. Reka dufate n'abandi ba diaspora bari muri Europe cyangwa muri Amerika, baba bifuza yuko barondera abantu babakinira filme. Sisi no mwandisi mwiza, Sisi no mukinyi mwiza, ushobora gufata amafaranga ukadiringa nawe ukamubwira ati donderera timu yawe munkinire filme munshire ku rubuga rwawe. Ibyo byose birashoboka rero, mushobora kumurondera Sisi bwira mushobore gukorana nawe. Nimwe mu bakinyi beza babigeme Burundi bwaronse, kandi aba muri ko murabona no munsi yarababereye izuba, yarababoneye izuba imbere. Kubera ko twakoranye ibiganiro bwa mbere, nibaza ko ubu mugiye gusura kumubona, ngiye kumuba hagufi kumbure, kubera ko je n'umuntu ntakunda yuko impano igirirana, umuntu ntakunda yuko impano igenda mu gihe imba physician ushobora gukora kugira impano igaruke musore kuyibona. Uno munsi ni ukumbuye kintu nkumbuye mu kazi mu byo wahora ukora, ukavuga ati no munsi nka Sisi ndakumbuye kino kintu, biri mu bintu nakunda cyane mu gihe nabandi mu kazi cyangwa nabandi muri circulation. Ndakumbuye umuntu ndakumbuye kumva ijwi rimbwira ngo action. Gutwagi action. Ndarikumbuye stand by action. Iryo jwi numva hakosa neza bagushire mu video zabo kabisa. Za present Burundi neza umurundi kazi. Ndarikumbuye cyane iryo jwi. Sisi sinzi ko ari kindi wombaza. Ibyo nari kukubaza ndumva tuzobivuga mu buryo bwiyaguye. L'essentiel cyari kinzanye kwa juste kumenya Sisi ni muzima ameze neza. Kumbure twumve ko ushaka no kugaruka no mu kazi, turumva ko wa mutima wo gukina ufise. Ariko kandi cyo ndabembereye abakunzi ba Star TV nuko tuzadukore iyindi part 2 tuvuga the life ukuntu yari imeze muri Saudiya kuriwe, ndetse no kubandi uko yavyumva, kubera ko ndazugeze hari uragira contact z'abandi mukaganira ati jewe wanje bimeze uko no mu boss bimeze uko. Nibaza ko tuzobigaruka kuko ibyo turigiyemeza gusanga dukoze ikiganiro cy'amasaha 2 kuko deje hatu namaze gushika nko mu minota ishika 40. Tuko turakora ikiganiro. Sisi je numva no kwifuriza kwanza amahirwe, ubona uri muzima, ariko kandi nkanashima Imana kubona wagarutse mu gihugu cy'u Burundi uri muzima. Murakoze cyane.
hama je kintu novuga nuko abafana banje ndabakunda nabo babandanye bankunda bambe hafi kandi ndabubaha nibo ba boss dufise hama ndabatuye kajya karirimbo kari kiba kajya ari akarufe gato aririmba ngo wendo familia yangu wendo kama ndo mwanangu kama njoo nini ndirimbo ndayikunda ako tundoge nyume bana au sio Kiswahili kirando acha we kirakuroka wapi nuburi Kiswahili kirando watu wenye mko Saudia wa sister zetu wa dada zetu aba brother bari hariya kwa nabonye rero n'abashoferi ba Hussein manager hariya kuri gishoferi muri Oman respect kabisa you are my big brother abantu bose muri hariya muri Arabia Saudi bubahwe bagiraho baba bubahwe Oman Kuwait je ndabakunda kubera ko jewe kugira mpagarare je nka Starboy the Ship nararose support ivuye kuri mwebwe na cyane ko mwakunda kuraba ibintu byanje ako no munsi nimukibiraba nka kera ifo ko basubire babirabe mukuri basubire babirabe yego kabisa imani guhezagire rero ku mwanya wawe urakoze kabisa twari kumwe na Sisi ariko tuzogaruka hano kumbere dushobore gukorana ikiganiro cyo mu buryo bwiyaguye tuganira ibindi kwera ko yari giste bwira dushobore kumubona kandi mushobore kubona yuko agihari akimeze neza cyane ibisigaye nibazaye ko tuzohura ubundi munsi ariko kandi mu murondere kugira uyu mushobore gukorana nawe kwera ko umwana mwiza kabisa afise n'umutima mwiza nasekamwe neza ukuntu thank you